nta bindi bihugu byinshi usanga ikintu cyakoze kizwi ko gikora rimwe gisubira gutekerwamwo ibindi. Amacupa avamo amazi, akwavi, kindu, sangwe, jibu, muramaze kubibona, atekerwamwo ubuki, atekerwamwo amavuta y'amamesa cyangwa amakoto n'ibindi. Tukavuga n'aya macupa ya Heineken, muramaze kuyabona, ava muri Brarudi. Abantu bayakoresha mu gutekera cyane cyane imitobe bakoze ikajya ku isoko. Haraheze igihe kinini umuntu atekera ibyo yahinguye muri ayo macupa ya Heineken cyangwa hariho n'aya Ref na certificate kibaha. Mugabo turatangara rwose ugiye Igitega cyangwa ukaja Ngozi, hariho abantu bakidandaza ibyo bahinguye cyane cyane imitobe muri ayo macupa. N'ibintu tudashobora kwihanganira. Mwebwe ngira ngo murashobora kuvyumva. Hajya barinze bavuga bati iki kintu gikora rimwe, haba hari imvu. Hari amacupa ya plastike atege kunywa amazi asubira kujamo ibindi. Hajya hari imvu yuko akora rimwe. Hajya simeza mu magara y'abantu, ariko twebwe bagashiramo ibintu. Hajya ya Heineken nico kimwe simeza ku magara y'abantu. Mugabo turatangara ka kigo nga muramubona abadandaza kenshi bagize inama bavuga yuko ngo ibintu byacu iyo turiko turabishora hanze ngo Tanzania ngo bishitse ngo bavuga ngo babanze basubire babipime. None boreka kubipima gute? Uwoza ngaha i Burundi akagenda ku isoko kwa Siyoni agasanga amavuta y'amamesa ari mu icupa rya Kinju ririko marke ya BBN, bwo kwemera gute ivyo tuba twakoze. Ariko mu bisanzwe ikintu twebwe twapimye nga en tant que organisme national de normalisation aho kigiye cyategerezwa kwemerwa. Ibi byose bituva. Hariho n'abantu baciye ubwenge bo mu mashira hamwe twumva bavuga ngo ibi ni vyiza, ibitekerezo bikora kabiri ngo ni bibi ni vyiza, ngo twe kuva hariya ngo mugabo leta ntiyateguye mu bindi batekera. Mbega kingi taraza ntije ejo bundi canke jibunije ejo bundi, amacupa Heineken ntaje ejo bundi. None zitaraza abantu ntibatekera ibintu. Umuntu agira umugambi, aragira plan d'affaires. Umuntu agomba kudandaza, hariho benshi muri bo bakura ibyo batekeza hanze. Nibo baza kononerwa n'aba bafata amacupa yogeje nabi, hakonona amagara y'abantu ibuhande, bakagira ibi bintu byo kubafuja. Ukubera ibintu by'iwabo baca babishira ku rubuze. Ibyo ntitushobora kubyihangana. Iyo mvugo yo kuvuga ngo leta nitanga ibitekerezo turayiteye ibyatsi muri BBN, uko nivyo tujejwe. Twaratembeye mu bantu bakora ibitekerezo, twaragiye muri BRA manufacturing, turagenda aha muri plastic kugira turonke amacupa abaraja infata kibanza muraya ari isoko batekeramo ibintu byirirwa kuzuba, amavuta akaba oxide akononekara, umuntu ayafunguye ntamenye ingene bigenda, akazogwamo ingwara chronique za kanseri n'ibindi. Ibyo ntidushobora kubyihanganira. Nico gituma twebwe aho twavugiye abajeje intwaro ntidushima ingene urugero bo dufasha. Mugabe ibi byose bigaruka kuri twebwe, kandi tugezezwa gukora ubwo bubasha turabufise. Kuva no munsi BBN ku bubasha duhabwa n'igihugu tugiye gukura aya macupa ya recuperation ari ku isoko hamwe n'ibiyatekewemo. Tubikuye ku isoko tuzoca
tubisambura kandi umuntu tuzovyaka tuzogenda tumucamani amandi ija mu kigega cyane ntidushobora kuguma hahandi dutegerezwa kujana n'ibindi bihugu tugatera imbere